umva nkazunguruka isoko ryose nkataha ubuda bwavyimbye bungano kubera gusa kujya kandi kwisambare rimwe kandi naca ndarigarukana iryo sambare rero niryo nakuye no ku mutwe w'igitanda kwa papa ahubwo Jane umusaba yuko urayafise ngaha uzoja kwishuriza fani yega niwe muzi naye CEO arayama nyuma yakame aravyemeye ngira nshimira n'umu videographer wabo kubera twariko arakora akazi vraiment ariko arakora akazi kazima so turashimye cyane yego murakoze gusa Digne n'umunsi yatekereje kanyuma ni mutwigeho umufotografe umuvideographe ni ingomage urumva twebwe baje kwa ko mwasanze ku biro ni muce mugena mwiyemeye nta bantu batunga ivyuma nk'ibi bikaze nk'uko atari ingomage ni Digne ugira nk'nkasa katsmi gusa no musi Digne yatekereje vraiment abari bamu kuko sinibaza ko noba nkiri muri za couple zimwe za bebe I love you bebe bonne nuit I don't think so ushaka couple zimeze gutera oui bien sûr vise vision vise kiratunganya atari ya yindi mu gitondo allo saa 4 allo saa 6 allo mani vise byo ukora we niko metse Doni soro muzi Delicia ya ndamuzi yego ndamuzi kuko arabizi ko ndamuzi cyo nubwira abantu baje en couple tinya umukobwa wo mu minere yego turetse yuko ngo bo biguhora canke iki no muntu afite urukundo rudahagarikwa haza abavyeyi haza iki ntahagarikwa ukuntu abametse aho renda buze ku bahungu usanga bifitiye mind zo kurongora zo gukora ubukwe amwe baba biteze ubukwe naho nkatwe tabukwe twitezeho ntari Hello guys, muraho murakomeye. Of course, I'm Franny Council in front of you, Mr. Believe, Mr. Dream from zero to hero. I love what I do and I do what I love. Mr. Professional Generation 20. If I am losing now, I can win tomorrow. That is all I want. Let me pushing you in another level because I'm the one and the only in this game industry. +257. I live the life I love and I love the life I live. If you love me, I love you too. If you hate me, I don't care. Bon, uno munsi nazanye abantu babiri. Benshi murabazi. Bafite ibyo bakora mu gihugu cy'u Burundi benshi bakora vyinshi kugira ngo shuri abajene batera imbere abandi nabo bakora vyinshi mugabo ntimubaza bari bo mugabo no munsi muraza kubamenya kamere ko mukobwa ndaziyo cyayigiye umuhari ndakwakiriye kuri micro za Burundi Flex TV. Thank you ladies first nezo hanyuma ndabaramukije nanje merci abatakuzi ninde Digne Delicia presentation ni kwiriye mugabo reka nje kundi ruhande nakora mukije nawe bro. Thank you bro. Izina ni Donis. Banze kwizina rya Donis King Art. Guhinyanyura ama video, photography, videography, some graphic design. Nabandi banze mu bundi buzima ataruko. Hari benshi bakuzi mu bundi buzima atari ubwo nyamugabo tuje ntaco muri ubwo buzima nyene benshi baba bakuzimwe. Exactement ikintu maze gukora abantu babazi ko atari wagikoze niki ikintu maze gukora abantu batazi yuko ari je nagikoze mugabo benshi akunda kukibona photo officielle ya president photo officielle ya president nyene imanikwa mu biro son excellence nitwe CJ nitwe nibwe bande twebwe nyene nka je ubwanje ndiyubaha uko ni twishira mu bwinshi mu vyubahiro byacu nitwe mugabo tubifashijwemo na Ngomaga aho dukorera nibo twagiye duserukiye mu kuja gufotora ifoto uko yari competition sinari je nyene ari competition mugabo birangira agenda natsinze urumva rero mu bwinshi bwacu mu vyabahiro byacu nitwe yeah. Okay, Digne Delicia nawe ikintu maze gukora abantu bon ndisuye uko bihari ikintu uwo maze gukora mugabo batazikora bikoze nibi ikintu maze gukora abantu batazi ko ari je nagikoze nkama wanje ni byinshi ba ni byinshi sasa mbona ivyo no uvuga nk'ibiki par exemple just nahuye exactement parce que ni ibintu byinshi jewe nkora mugabo ntagaragara mwo. Okay. Shaka utubwire kimwe ukora mugabo utagaragaramwe bakavuga ati bon abantu bakabishima bavuga ati wa umuntu nakoze ikintu cyiza mugabo batazi ko ari wewe. Okay, nka video ya
twafashe muri mbe bahita gute igitega twagiye muri Burundi nkunda company en fait nje nayikoze mbwa abantu benshi ntibigeze bamenya umuntu yayikoze uravudzemo ikintu cha Burundi nkunda company Delicia ni umuntu ki muri Burundi nkunda company Burundi nkunda company ndi CEO wayo yego CEO wa Burundi nkunda company numujene ariko arakora byinshi kugira ngo abajene bandi bashobore gutera imbere ndetse no kwiteza imbere mu bikorwa byabo n'abana b'imfuvyi benshi akabafasha kugira ngo bashobore guhindurirwa ubuzima ndetse bakaba n'ubuzima bishimiye cyane no gutahura kububamwo kuko ari umuntu ashobora kuba mu buzima bubi mugabo ntatahure kububamwo cyangwa ngo abwishimire ariko ushobora kuba proud n'ubuzima ubayemwo uko buri kose ubuzima burahinduka amanda kubaza musanze muzinanye umuhungu yego umuzihe ndamuzi nyine ahantu henshi ubwo turazinanya ntuka yego doni sora umuzi Delicia ndamuzi yego ndamuzi kuko arabizi ko ndamuzi aciye atwenga ari ikintu muzinaniye ikintu tuzinaniye ko cana duhuje gatuma tumenyana kandi ndanagishima naho gitageze neza nukuntu nyene yandiye 50,000 n'abakote ivyuma muri DF ubu yaragikora muri DF kunyandiye 50,000 nyene ndaheba nyene ndavuga ati nakubiswe ku ntoki aho niho tuzinaniye Digne uremeze 50,000 wewe kana na Denise cyane kana na Denise afite urumva ari ibintu bibabe nivyo mugabo gusa nuko atazi aho yishuriza cyangwa atazi ariko arabwira parce que ngo bari bibwiye jewe cumengo jewe ndi DJ fan cyangwa cumengo jewe ndi DFTV urukura bitahura so arazi yabikose arazi nivyo bari bavuganye naho yabikose so jewe vraiment nta ruhara na rumwe ndabifisemo gusa uretse yuko nanje naronse inkuru mu bandi ati burya rero none jewe ndayakira nkanasinya ati boss hinjiye kweri note tukiri ngaho nyenda shaka rero ucugenda utubwiye ikintu wewe umaze gukora sibyo uno munsi wibutse uvuga ati oh my gosh jewe narakoze amabara nkubeshe cyangwa unagiye ntahuye ikintu umaze gukora mu buzima ukabona ko Benma ari dega no muhiri wanyu bamenya bari ngora idega yego idega kabasha amadega nyine umuntu akora ni menshi y'umwana burya nyene busanzwe wagiye bon amadega kweri je nakora menshi nayo gutoroka muhira nigiriye gutamba batabizi ko ngiye sino ntabwo ubudega nyene burya busanzwe nyene bw'abana bakubwiye ugende kuryama ntiwaryamye bakubwiye ugira ibintu ntavyo wagize bon burya nyene busanzwe sino nta bya grave gusa rero utudega tundi nagira nari umujanja jewe nafata ijana rimwe nkagenda mu isoko kweri nkagivyema abaha yasambare mpejeje kubijana nabwiye mu ngarure man nari ivyema vy'ijana yani mu ngarure vy'ijana nabaha ijana nkacandira ni mu ngarure bakambwira ati Digne wowe ntuve ngaha uri nkaca ndambarara hasi nkakoma induru barantwaye amafaranga yiwanje rero urumva nk'umuntu w'umupapa yumvise nk'akana kakora ko induru ngo amahera yanje tugire tumusubiye gacamo ijana sigena mu bitumbura nkakubita urutumbura rw'ijana ni mu ngarure mani sambare yanje wewe urumva warajya amuka bagusubiza igeze najyawe bari nsubiza kaca ngenda mu bimikate nkakubita umukate w'ijana tebane mu ngarure umva nkazunguruka isoko ryose nkataha ubuda bwavyimbye bungano kubera gusa kujya kandi kwisambare rimwe kandi naca ndarigarukana iryo sambare rero niryo namana nakwiye no ku mutwe w'igitanda kwa papa nca ndarisubizaho nca nigira kwijyamye uno munsi twaje n'ibibazo mwese nifuza ko babaza kumenya kuri mwebwe canke capacité yanyu sanje kubapima mu mutwe mugabo ndashaka kumenya mbega Delicia ameze gute yumvira gute mbega Digne ameze gute ndashaka utubwire différence entre émotion na sentiment émotion mani émotion ukuntu je ndazibona nka jewe nyene émotion ni cya kintu nyene wiyumvamwo kumva nyene gutushije ahantu ku mutima nyene ibana bikanka nyene ukumva kiri ku mutima sentiment nazo nizazindi ni bya bigomba nyene bigufata gasanga uri kurarira watwenga naho nyene ugakorora mosozi ego ikaba ari ibyishimo canke umubabaro mugabo gasanga ni ibintu biguteranye gukorora mosozi niko numva je kuri je bitandukanye kubgawe ushobora kwivuga kwiki Zembo, ndibaza ko atakirenzi ico uretse yuko uretse nyene yuko kimwe ari ikintu kikiguheramwo
ikindi naco ari kigaragara mu maso y'abantu yego ni ikihe kiguheramo ni ikihe kigaragara imbere mu maso y'abantu santima sisi abantu bose bazigaragaza ariko emotion hari umuntu nka jewe ndafido novuga ati ndi emotional parce que ndakunda gutwenga canke ugasanga ndiko ndatwenga mugaba monsozi ariko ara tugasanga ndabonye nk'umuntu harira so je ndibaza yuko atakirenze ico uretse ko santima ushaka kuvuga nyene ati nyene ukumva nyene mugabo udashobora kuvuga canke udashaka atanushobora ico kintu kaba kikurimwe mugabo ata muntu umwe ashaka kumenya ko kiriko kirakubako yego tubwira abantu batatu mwavuye kuva mu gatondo donc ukivyuka mu gatondo niba ari 5h kuma ndazo nturyamira umuntu wa mbere mwatangiye kuvugana ndashaka kubwira abantu batatu tayovugana n'Imana ko nico kintu ca mbere nama nkora imisi yose kuri telefone ayinsabire yasengana imire kweri araba ukuntu abigenza kuko nawe yavuze burya ngo muri DF man je yandi ari muri DF amarayo n'amezi ari muri DF abaje kuvayo ubu ngira ngo mugabo je namwandikira ngati n'amahera yanje gute shango ya wangu ngurumva ndamwihotse natwe yaho ukuntu usanga nyene twararemwe tutaremwe mu kwishutsa usanga nyene ubigize kubera ko ubonye dinye ku murongo avuga ati ndamubaze y'amahera siko wari ubiteganya cha tusanga nyene twabihevye mugabo rero mbavuga nk'Imana ahubwo jene umusaba yuko urayafisa ngaha uzoja kwishuriza fani yega niwe muzi naye CEO arayama nyuma yakame aravyemeye iyi image turaza kwifata ikaramu amahera bon ndashaka tubandanize abantu batatu muvuganye abantu batatu kuri telefone kabasha navuganye nandi navuganye na boss wanje DJ Fanny twavuganye mu gitondo undi muntu twavuganye seki alors hariho umutipe na telefone twari dufitanye programme yo kubejo navuga ko tuzinanye vya cane kandi sinshimye kumuvuga kuko navuga ko hariho ibintu yari yabonye ashaka ko ndamufasha muri Burundi bw'ejo afise umwana ngaha mugabo wari hanze rero yashaka yuko umwana wiwe nawe yoja muri Burundi bw'ejo so rero yari ko arambaza en detail donc ibintu vyose kuntu bimeze murihisha gute bari bigasyari na ryari sangapi bihasabwa iki donc ibintu nk'ivyo rero twari ko turavugana donc kwa dufitanye programme ejo acambwira ati ndaza kuguhamagara mu gitondo co hiyo onye kubera akora mu ijoro ryahariye yego ngira ivyitiranwa bitatu vy'amazi mazi amadahigwa matemba rubingo loro kindi ntacunze Jesi je ndayivuze jena bonds antuka ivyo birakwiye oya nawe bitatu ivyo birakwiye sha mbe bavuga hagupfa wipfuza wopfa wivuza cyangwa hagupfa wivuza wopfa wifuza hagupfa wipfuza wopfa wivuza niko bavuga dinye wemeza gute hakugira iki hagupfa wipfuza wopfa wivuza cyangwa bavuga hagupfa wivuza wopfa wifuza en fait je me numva bavuga ngo hagupfa wipfuza wopfa wivuza ndashaka rero dusigurire uwo mugani gatoya rero hewe jewe navyo nzi ko naho ndigera nkoresha na rimwe nobambeshe mbuba ngizo je ndibaza ko bikoresha abantu babazi ivyo bariho gusa uri kura cyo kintu cyo gutuma donc ureka kwipfuza ugapfuma wivuza nigiki ugerageje kwiyumvira we navuga niko ikibavuze uko anje cyo gituma ntashaka kubimenya kuko navyo nkoresha nanje ico kintu ntaco mbona Digne Delicia umurundi kazi wewe urazi kirundi neza bon kuba ndi murundi kazi niziga ko nzi kirundi neza kubera kumenya ururimi bijya n'ikindi kintu nabaze bakubesha ngo je ngo ndazi ururimi wapi hari umuntu ajya ikirundi hari umuntu ashaka kuvuga ikirundi kumva neza ko ari ikirundi mugabo kabura neza ico kirundi cari ko aravuga ya gusa nyene hari ibyo usanga tuzi nyene dusiguriye nawe Donis uwo mugani nimba koko uwuzi hagupfa wipfuza wopfa wivuza ndashaka kudusigurira jewe ukuntu ndavyumva biterwa n'ico arico hano hari nk'akantu ushobora kubumva ati jaga akantu ntegezwa kukarya kandi ukabuze yuko uvuga ati aka kantu ni indyankuki urumva niyo mpamvu uvuga ati ho gupfa nipfuza aka kantu ndakarya nzopfe nivuza nuko kweri kandi arabizi
nuko nkakurikiranye ukuntu wishuye nari kugufatirana kubera ko yavuze gute yishuye gute je navuze ko atavyo nzi navuze ko atavyo nzi ko je ntavyo iyo mvuga ntayo ndigera nkoresha nta kintu na kimwe ndakora gituma no yikoresha nico gituma urumva novuga ati abayikoresha maybe baba bafise ico bafatiyeko kuko simbona ico kintu co gutuma donc ureka kwipfuza bana ko imbombe igwaza amenyo kandi kenshi usanga mu kuyirya bayihekenya iyo uri mu kuyimara usanga utangura kuyihekenya sivyo none ntayo wariye none ni wayihekenya atashashe tari mwishashi kandi ukaba wahekenya uri si uko itegezwa kugwaza yego wese ari sûr kubera oya amenyo shaka nacabora ngamenye acabora oya ivyo banye ivyo bayivuga tukiri abana nyene bazoga ati ukazo kwihenduka ry'imbomba amenya zobora mugabo tumaze gukura twari siyo yuko ivyo bintu bon nivyo mugabo nka jewe kugira ngo imbombo irinde inzigiza amenyo nari imbombo zigana gute oya ndimo ntabare mu mbwira bikorasha biterwa ashana ingene biba bije biterwa ndashaka tubwire amashuri menshi turayiga muhira baratunga ku ishuri ngo twige mugabo ndashaka kumenya ati wowe ikintu wakwiye mu ishuri ushobora no kuja imbere y'abantu batiga ugashinga intahati je vraiment amashuri akamaro k'ishuri ni iki akamaro kumenyana n'abantu niko nyaka akamaro ko kwiga nico nabo kumenyana n'abantu bigatuma nyene umenyana naka kuko narabonye uvuye mu wa mbere ugiye mu wa kabiri umwe mu wa mbere nimusi bakuvugana yadubuye ni kurya nyene babihetse canke yimutse ishure babihetse rero umugabo ari muri liste y'uwo wabonye mwamenyanye rero jico nabonye cyo byanyunguye abantu benshi nabi Digne nawe ubwawe shojya kumarira Bonsa ishuri novuga yuko ikintu gikomeye camfashije nkuko Denise yabivuze kiraguha connaissance n'ivyo mugabo kandi kikaguha n'ubumenyi ubo udasanzwe ufise kandi rikaguha n'iteka kuko hariho abantu benshi basuzuguritse kubera ko batize ariko atari uko tubarusha ubwiza atari uko tubarusha uburebure canke tubarutana amafaranga mugakora gusa kajya kantu ngo ntiwize ugasanga abantu bose umengo bakubonye wicoonye ngo ngo gifite ama miliyoni ngo nicize urumva donc umva bien sûr naho wowe utafise ico ca grave mugabo bavuga ati yarize en fait novuga yuko hanini nico kandi hariho ishure kandi hariho n'ubundi bumenyi bw'ubuzima busanzwe burya haje ku ishure turaronkera discipline itandukanye na education yindi canke iyo tuba dusanzwe dufise umva haje nk'ubu nyenje nk'ahantu nize nguvuga byari bizwi yuko ucerewe n'inkoni nta vy'amanota nta vyiki n'inkoni waronse amanota mabi n'inkoni c'est-à-dire ubwirizwa kwiga kugira donc bakakwigisha umwete ku nguvu ku nkoni wambaye uniforme isa nabi ni giti donc ibintu byose nyene umva bakakwigisha yuko utegerezwa kugira isuku utegerezwa gufungura ku masaha utegerezwa kwifata neza udategerezwa kuba umunebwe tu vois umva hariho yindi discipline ubu fise iri très différent yujya wundi mwana atize canke yirirwa muhira ego Denise ndashaka utubwire ni ryari watanguye gusomana donc ndavuga n'umukobwa pana papa wacana mama canke ni sister wawe ariko umukobwa mwana twe twaguze turi imbire nkanje ubwiye ngo nka papa ngo gusomana ngo mama twe nkaho nyene ni cya kitababarirwa ngira ngo reko ngabo cabana kwica gusomana n'umudemu mwana inkumi kanara kare nyine hariya 2016 umva ko ari hafi sindowa kera 2016 ego niho nabikora iryambere umukobwa yarinde ndazira mutubwira wewe umwana mwiza baje vraiment umwana mwiza nk'ivyose ibintu nyene novugira ngaha naco Nirisha kweka bivuze shume ngure tangaye yes nangaye gusa jewe nande yes one ya prime tani zigeze bitwemeze nka manga madame oh yawe ibyo nibyo bakubajije wewe vuga ati mwasumanye mwasumanye
Okay, we kuri we byabaye ryari? Cyane ntabyo ndagira brama. Nyuma ndagufasha ntaco twogufasha oya ahubwo reka tureke kahise twite mu gukemura ikibazo ciwe urumva afise ingorane afise ikibazo tugufashe Sindabishaka brama. Ninabishaka nzobabwira. Muramuzi Delicia. Ninabishaka nzobabwira. ahubwo nawe urabigushakisha reka tugisime ntawe urabigushakisha kuko si ubishaka none ubishatse ukabura ubigushakisha nawe ubigenza gutyo uja ku giti urumva rero wewe urabona umuhungu ngo adashaka gusoma ngo muri ako kanya ngo ntavyo yiyumvamwo wewe sinawabivuze ubu nyene ubishaka Ya Delicia abizi ko ndi umwana mwiza. Byo twabihevye. Bo ndashaka tubwire akamaro k'imbwa. Kama wanje jewe nukuri kuva nitwa Digne nta hantu ndabaha abatunzi imbwa niwacu nazo dutunga gusa ico nzico. Umurinzi mwiza kweri iri kuri discipline. Yego kweri. Nawe akamaro k'imbwa gukugama kandi ico bama bakivuze umva niko kuri nyene abarundi nyene twishamwe ibintu byinshi ngo umurinzi mwiza sinzi yo yabikuye mawe akamaro k'imbwa ni gukuga ko no kugira kurindi vyikurinda ibonza gukuga mugiye kinangaza no kwihaye gufi dakuga sinzi reko bari umurinzi mwiza muguye uhendesha igufa mugiye akamaro k'imbwa ni gukuga kakubuza amahoro nivyo mwebwe mwese babinda shaka ko bazi kazo kimugira muzo kunisha ubuzima bwabigishije iki? Ubuzima. Iriba. Ubuzima nyene ça dépend ni ubuzima waciyemwo nubwo urimwo ubu unya hariho ubuzima donc hariho ubuzima ucamwo bugatuma bukwereka yuko udakwiye kubaho ufsina kandi bukakwereka yuko donc bukakwigisha kubana neza n'abantu bukakwigisha donc ubuzima ubwo ari bwo bwose ucamwo ni ishure ni cigo ego antuka hari ubuzima bwose ucamwo bari cigo Doni sikuri ubuzima bwakugishije iki? Cheki no ubuzima bwanyigije muta are ndi mu kazi bijya nabone twicaye imaji zose ziriko ni HD yego sha mankora ngorane ubuzima je kintu bwanyigije ni gukura gute rero James imyaka mike oya msemike chonze cyo nishika 30 nishika 30 imyaka mike mugabo bwanyigije gukura ngifata nk'umuntu abise ya 30 nkarakwiyita yego bisigura yuko je ukuntu uri kurandaba ukuntu nimereye ubona umenga ndi umuntu ngo akuze umuntu nyene yicisha bugufiki ubuzima biri mu bintu ubuzima bwanyigije uko nabonye kumenga nta kubandanya umuntu yifata nk'umwana atakaza umwanya kacu usanga ngo ndi ngaho muri piscine niko ndoga isaha igahera ngo ndi muri piscine kandi isaha yari guhera ndi guca amahera umvise ciyo ubuzima bwanyigije kwiruka inyuma y'amahera buri mwanya nkaruhuka ngiye kuryama naho nyene za saha mega zitatu mba atari zine ndyamye isaha zine je ku munsi ubuzima bwanyigije kudata umwanya gikuru haba umuntu akuze mu byo nkora n'ibyo mvuga ako kantu monshera ako kantu kwera okay tubandanye ndashaka mbwire verset biblique wo buzi mu mutwe muco tubwira ingene handitse cyane baza ko amabwirizwa bayanditse kuri page ya mbere kubera ko nk'ukuntu ajya amabwirizwa ntukibe ntukice kuri page ya mbere kuko nta nandi byo ajyanye bwa mbere hari Genèse ni kangurira none ujya biri muki man urasoma bible no regeze soma bible basi mwana twebwe mu gusoma bibiliya bazamba mu rushengero zingurura aha cuharonde kabo ntiwaba bifashe ku mutwe wacu urendera ibyo bakubwiye akaba ari byo usoma muhejeje ukacuta aho rene waba utasinziriye mugabo kwerije arankobesha mugabo ibyo byo ntukice ntugasambane je numva kubganje menga bari kubishira kuri page ya mbere kuko nivyo bintu nyene menga bivugwa cyane amabwirizwa muri ayo onya udashobora we kurenga ko cyane naya babivana n'ingene yarenzeko ayo ushobora kurengaho ukaya defenda naya
kwiba nuko ati abantu bagisambana no gusambana ryo barimo gusuba nuko ari gukora amuru iryo ririmo ndarisizemo kwiba gukora amuru na gutukana nyibutse rindi kuremwe kwica ryo n'iryo nkoshira tukana nabiri kwica nivyo nkoshiramo kwica nivyo nkoshiramo sinzi rero mugihe ibindi vyose nabikora nka apana gusambana namara gisambana bavuga gukora amuru urumva kandi rero kandi bivana kuko no gutukana burya umuntu wese ututse suko ubumututse suko ubucumuye hari ukuntu tuka umuntu yewe kavuga ati dinye none nkaya kubisitamaye aha ndamututse ntashobora no gushavura kubera ko arabizi nta mutima mu bindi abisizemo rero no kuntu usanga abantu bo basike bitwaza ngo bakora amoro ngo mu gufashanya sinzi ko dinye babizi bafashanya gute rero dusigurire urumva ujya muhungu vraiment ngo urumva ngo byari byanse ngo namufashije natabaye tukakwereka ko yatabaye umuntu nafashije urumva iyo nkabikora imana yakuzomana ati none tujya muntu none we wamuhoye iki ibintu nk'ibyo usanga ari ibintu byobo bicuramye urameye biragoye kumenya icaha gusa icaha iconze George ikiya kintu umuntu agukorera ikiya kintu ukorera umuntu ukabona yuko nakigukoreye cyo kuba bati ntambo bigize no muntu ukaba wumva ataba yatagize iki utamushavuje takimwavyumvikanye nk'abaje usanga bafise n'impeta c'est bien Umbere maze gushika umukobwa akagufasha. Sharo kuntu rero ubusanga akamfasha gute. Muvyo ariko uravuga. Ngo gufashanya gukora mu wasari ari gufashanya. Bene wanahuye. Ni wanahuye. Yakumvuga abandi apana jewe. Ko je nta uramfasha nta n'undi yafasha. Kubera ko iyo bijya bibazo baba bakeneye ko bafashanya. Kenshi arano baba bafise iyo bahurira. Je nanje kada je ikuva muhira shushu bico kibazo nacaranyitura kwe ngira ngo arafisa abimukemurira abyumvise amutipe musohokana arakwikiye kayikaya ko ufise abandi bantu babigukemurira bibazo ntavyo arambwiye dinye we arabikubwira wewe inde d'abord ariho umwe none yaraguhevye ubonye pourquoi pas je ntumuheba naramuhevye ahubwo je wewe ndisuye ko wewe vraiment bible si yiwawe kwe nta bible usoma ndabinda kubeshe bien sûr ngira verset biblique no kubuyizi ntibisigura yuko donc utegerezwa kububizi mu mutwe turagiye bavuze ati no munsi dusoma mu njiri nyeranda yanditswe na Matayo barabivuze barahejeje est-ce que cyatubigomana mu mutwe ngo ijya njiri ngo twasomye ngo byagenzwe no donc turamenya injiri yari yo muga ntitucatumenya ngo Matayo ngo combien na combien non okay basi ahantu bamaze gusoma n'ubu ucibuka mu mutwe na hahe nega hema bene bagire na Yezu avuka uzeho Yezu azuka oya basi ndakubwiye akanyuma basi oya donc nshatse kuvuga ibihe bya nyuma basi donc mvuga Pâques novuga ati niwo munsi mukuru tuheruka guhimbaza muri Catholique ndabesha mwese muri abajene muri societe y'abajene mu bagenzi bawe n'abajene benshi abagenzi bawe n'abajene benshi twe turabona ubuzima babayemo ndavuga umuhungu n'umukobwa cyane cyane kuko ivyo tuvuga nugira ngo bifashe umuhungu mugenzi cyangwa umukobwa mugenzi wanje nikiye kintu ushobora guhanura abakobwa n'umuhungu bari en couple donc avuga ati wa mukobwa wirinde umuhungu kubera iki impamvu d'abord imbere yuko no bahanura ni bamanze bamenye kwanza cyatumye baja en couple hama bagikorereko donc bakibagarire ego ico tuma uja en couple ni gihe ukibagarira gute en fait je muri no mwanya nta kintu nakimwe mbona cyo tuma nja en couple haco mbona birinze bishikanaho nuko maybe ho bahageze kuko sinibaza ko noba nkiri muri za couple zimwe za bebe I love you bebe bonne nuit I don't think so ushaka couple zimeze gute oya bien sûr vise vision vise kiratunganya atari yayindi mu gitondo allo saine allo sasta allo mani vise byo ukora we niko metse nande ndashaka duhanuye donc abajene bari muri couple uno munsi bakora ba mu bintu ico ushobora kubabwira ikintu je nshobora kubabwira kabwira umuhungu ati tinya umukobwa kanaka kubwiye impamvu nikiye kintu ico nakubwira co
ico babwira panetse cyo nabwira abantu baje en couple tinya umukobwa wo mu minere ego turetse yuko ngo bobiguhora canke iki n'umuntu afite urukundo rudahagarikwa haza abavyeyi haza iki ntahagarikwa ukuntu abametse aho renda ndavuze ku bahungu usanga bifitiye mind zo kurongora zo gukora ubukwe amwe baba biteze ubukwe naho nkatwe atabukwe twitezeho ntari mugabo babandi usanga biteze ubukwe ni hahandi usanga umuntu yakumiyeko ku buryo usanga umuhevye ngo ugiye ngo we wakuze ngo ubonye ngo uje utomutwara ngo uciwe witwarira uyundi usanga uri kubona na wa mwana mu mutwe rero rabo mukwiranye mujanye n'ibigero kuko nta mu minere yemereye gukundana n'umuhungu mu minere nuko bose ntibemereye gukundana rero mu gihe we wakuze uri umuhungu rabo mu ngana wo muhuje ivyumviro kuburyo uvuga ati nihagera nzotwara uyu nyene kuko narabibonye kenshi birica imitima y'abantu gose Digne uno musi birashitse urakunze umutipe sibyo uramukunze ubwawe ntaragupropose uramukunze ushoboje kwimubwira wewe bien sûr si bisanzwe no mais bisanzwe uretse gusa yuko no mu mico yacu usanga bitemewe canke babibona ukundi ariko n'ibintu bisanzwe gukunda umuntu wari we wese arakunda wari we wese arakunda ni ibintu bisanzwe uretse yuko nabo bahungu bwabo ubimubwiye ucumengo ni kimana kanaka canke umengo ni alpha na omega c'est faux gukunda no gukunda birasanzwe yego je vraiment bishitse no bimubwira ukamutelefona ati duhurire muri town cha duhurire kuri club kugira ngo dusangire agafana hamwe kacu mu propose kamubwira no sindamupropose ndamudexpose santima zanje ha mu buzima bw'abandanye gega kandi simpaka ibintu byose wiyumvisemwo ari ngombwa bibe réel ushaka kumva wo kundana ujya mu tipe mugabo akaba ari ibintu bidakunda yego ubwo uvakira guto shombe kuvuga ati mbega umukobwa atakaranga canke ntari sérieuse canke n'undi yashushe ndetse n'undi arashobora kwimubwira birasanzwe kuko abo benshi niko bameze cyemara ndavyakira nk'ibisanzwe nkaraba impamvu uri kurabimbwira nkaraba ico wankundiye nkaraba n'ico nshakako eko hari abo baza ukanabereka ko ufise n'uwundi bwaba bakuma nyene bakinsist ukiyumvira ati none bwiza ukuri rero turetse ubwo rukundo niki kindi ushaka fo kubanza kukimenya kuko uci usanga uri umuhungu atari nkanje atameze nka jewe ntahantu usanga ufise idepo yabo oje utererayo bagenda bagwira mugabo kuko kenshi bakunda guhura nyene nanje umwana nyene w'indero je kwenca mfise inzira cyo ndabicisha amwe kugira ngo atuze nanje ntuze nagire wicira uyundi ibintu bikagenda neza mugabo nuko nta kosa ririmwo kuri we kwabafise impamvu kandi nawe nta kosa ufise kumubwira ati oya kuko nabo bama babitugize kandi kumwemeranaho biragoye kuko kenshi iyo ufise ubwenge uca wiyumvira byinshi uri umuhungu uti bigenze gute uyu aje gute turangiza ikiganiro ndashaka twisipoze ko uno musi Delicia araje aragupropose avuga ati Denise vraiment ndagukunda no mushobora kuvyakira gute shayonza na approach yanditse ego kuko je nakubwiye nimere nk'umuntu nyene yubatse Kristo nyene akuze je uzana projet ukavuga ati bon nyamba ndagukunda nshaka ko ryari na ryari mu mwaka uza tutegura nyamba ari ibintu by'ubukwe canke donc iyo tableau nyene nakubise projet apana wanditse ndakubwira ati urankunda ati hama navuze Delicia ariko navuze uyu nyapana ku wundi dufate Delicia araje arambwiye ati arankunda biki n'ibiki caramaze ati hama aho riyo hama ntihashazana imigambi projet vuga ati tuzubaka tuzobana tuzogira iki agaca ndankavuga ati bon naje ukuntu numva niyumva ndumva yo kumenga turahuza ibi ndashobora kumwemerera bivanye n'ivyo twoyaga pare ku ruhande nkumva ivyiwe canke ashobora kuvuga ati oya bivanye n'ivyo nyene ambwiye kandi Digne kwa singa ndakimubaza ko ndisuye uko ugije kumupropose utegeze kuca kwemerera sivyo gadi
uvuze ndisuye uko impamvu no kwibanda bikubaza nuko Donisa aje kugupropose tumwemere kubera kubera iki Niga no comment. Bon, reka turangize ikiganiro ariko ndashaka rero musezera abakunzi ba Burundi Flex TV ndetse mubahimiriza kandi no gukurikirana ibikorerwa kuri Burundi Flex TV. Mpere yuwa. Bon. TV yanyu. Tayipuriza ibyiza gusamana. Tayipuriza ibyiza gutera imbere. Ko ndakunda ibintu bya nyavuga umuntu yumvira gucreate ikintu kandi akagicreate atari wawe ndavuga ati jewe ngiye gucreate kugira ngo ndonkemo inyungu zirenze abandi sinda bashimisha ora ma TV online buryo biravye n'ibintu nabantu baca mu masrago menshi ata bintu byinshi bariko bararonka yego renda saba abakunzi banje uko mfise benshi muhungu nzobikwereka kwera umunsi umwe nabasize kuri list abakunzi banje bumva mu Kagera ngatutsi bagiye abakunzi bo mu Kayanza ko ni hano mfise novuga mfise kigwa c'abantu mukore sub ni Burundi Flex TV YouTube murabatorana n'abasore ba Bogal mukore sub no du comment mu sharing no video ndetse mona je mu video menshi murabi byabo muba mugize neza kandi murabizi ko tigira tubatenguha ibintu deja barabizi ibintu njamwo ko bari n'ibikati cyane gose Dirisha nawe ubwo usize bakunda Burundi Flex TV ndasubahimiriza kandi d'abord ndashimiye Burundi Flex TV kubera twiyumviriye nongera mbwira abakunzi banje abakunzi ba Burundi nkunda company gukora subscribe kuri Burundi Flex TV bashigikira abantu basore murabona ko bari kubakoresha inguvu ubwira nishaka kuko barakora akazi neza nongera nshimira n'umu videographer wabo kubera twarakora akazi vraiment akora akazi kazima so turashimye cyane ego mnakoze gusa Digne n'umunsi yatekereje kanyuma ni mutwigeho umufotografe umuvideographer ni ingomagi urumva twebwe baje kuba ko mwasanze ku biro ni muce mugena mwiyemeye abantu batunga ivyuma nk'ibi bikaze nko katari ingomagire ni Digne ugira nk'nkasa katsmi gusa no musi Digne yatekereje vraiment abantu mwari musanze bumuzi ama video menshi yo abari umuntu w'umusazi mugana umunsi numwe ya vraiment atekereje mugabo hari impamvu ndazuraza kuyimbwira merci beaucoup rero amukomeze gukurikirana kivuze ntitwice ibintu impamvu nuko twakoze iganiro ca mbere sawa Merci beaucoup rero ndabitse kandi gira subscribe kuri channel yacu YouTube ama partage turakeneye comment na turakeneye muhimirize n'abandi bantu kurikirana Burundi Flex TV merci beaucoup aho muri hose mubahwe n'imiryango yanyu ciao ciao